Ni mwijoro ryo mu mpeshi aho imvura yagwa buke buke hanze igakora ku nzu ntoya Eric mu nzira ziri hafi y'ibarabara. Eric yicariye ku ntebe y'imbaho akibuka ibihe vyiza yamaze na Nadine mu rukundo. Umukobwa yamusize wenyine akamusiga afise umutima urimo agahinda. Ku rukuta rw'inzu ya Eric hari ifoto ntoya ya Nadine yasize amarangamutima akomeye ku mutima wa Eric. Eric yari umusore w'imyaka 30 yakunda Nadine cyane, ari nawe yihanganiye ibihe vyose vy'ubuzima bwiwe, akamwihanganira mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Nkuko vyagenze urukundo rwabo rwarangiriye mu gahinda, bahora batekereza ku hazaza habo, babona ejo hazaza habo hazoba heza, ariko bakomeje kugira ibibazo bikomakomeye mbere bitera intego urukundo rwabo ruguma rusubira hasi uko bukeye uko bwije. Nadine yari umukobwa mwiza cyane kandi we ntahemuka, ariko yahuye n'indwara ikomeye mu buzima bw'urukundo rwiwe na Eric. Ariko kandi ntiyari afise amafaranga yo kwivuza. Eric yakoze uko ashoboye kose ngo amufashe, ariko amafaranga yabaye make cyane, kandi abo mufashije bose batanguye kumwanka kubera urukundo yakunda Eric, umuhungu ata amafaranga afise, mbese umuhungu w'umukene. Uyu Nadine icyamubabaje ni icemezo carushijeho kumubabaza, aho Nadine yari afise amahitamo abiri yonyene. Hariho umugabo w'umukire aho nyene muri ako gace yamwifuza kandi yari afise amafaranga menshi. Nadine yagomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo yemere uwo mugabo w'umukire kugira amuvuza amwiteho, cyambere kuguma mu buzima bugoye kandi bukomeye cyane kuri we, ariko akagumana na Eric. Nadine yaganiriye n'umuryango wiwe maze afata icemezo cyo kwemerera wa mugabo w'umukire amwishurira imiti yose yasabwe, mbere amuvuza no hanze. Nadine aramera neza kandi arakira. Eric yarabimenye, ariko kandi ntiyashoboye kumva neza ko Nadine yari kugenda uko. Kuvyemera vyaramubabaje kandi vyaramugoye, ariko nta kundi yari kubigenza. Mu masaha make mbere yuko umugabo w'umukire asaba Nadine ngo babane amugira umugore, yagiye ahura na Eric bwa nyuma. Eric yaramubwiye yuko atari gushobora kumwitaho, atari gushobora kumuvuza, kandi Eric amubwira ko yifuza ikintu kimwe. Amubwira ati genda kuwo muntu akwiteho kandi nkwifurije ubuzima bwiza. Ariko Nadine wewe ntiyifuza kumva amajambo nkayo. Yamusavye kwandika ibaruwa, atanga imvo n'imvano zose zo kuva mu rukundo rwiwe na Nadine. Eric yanditse ibaruwa maze yifuriza Nadine ivyiza vyose mu buzima, ariko ntiyashobora kwakira ivyemezo vyiwe. Ibaruwa yanditse yari y'amarangamutima gusa, umutima warivugiye. Yanditse ibaruwa ikomeye cyane, yari irimwo ubugingo bw'urukundo rutabasha kubaho. Amaze kuyimusangiza, Nadine yaragiye maze asanga wa mugabo w'umukire yamuvuza, asiga umutima wa Eric mu bishu vy'agahinda. Amasaha amaze kugenda, Nadine yari mu bigeragezo vyo kuba umugore w'umukire, ariko umutima wiwe uri mu gahinda gakomeye cyane kuba asize umuhungu bakundanye kandi akamusiga atamwanse. Mbere vyari bimaze kugera mu kigereranyo cy'urukundo rwa mbere, ariko ntabwo vyavuyemwo ivyishimo, ahubwo vyabaye inkovu. Eric yakomeje kubaho, ariko umutima wose yibuka urukundo rwabo rwa mbere ari kumwe na Nadine, rugenda rusesa umutima wiwe umunsi ku wundi. Uko iminsi yagenda, umutima wa Eric wifuza gusa kubona Nadine yagarutse mu buzima bwiwe, ariko nubwo vyagenze uko ntiyigeze amuronka kandi ntiyigeze amubona. Urukundo rwabo rwagarukiye mu marangamutima ya nyuma kandi rwubatse inkovu zitazoshira. Nadine yashoboye gukira neza ingwara yaragwaye, ariko agahinda gakomeye kari ku mutima wiwe. Yakomeje kubona ivyishimo mu buzima bw'umugabo, ariko nta gihe na kimwe yigeze yibagira Eric, by'umwihariko urukundo rwabo bagiranye mu minsi yashize. Ku rundi ruhande, Eric ntiyigeze yongera gukira neza abe yosubira kumera neza nkuko mbere yuko bakundana yarameze. Yamusigiye agahinda gakomeye mu mutima wiwe kandi yamusigiye inkovu z'urukundo. Izo nkovu z'urukundo rwabo ntizizigera zishira n'umunsi n'umwe, nta numwe yageze aho bari bifuza kugera. Ndakeka iyi nkuru ndabahaye yamaze kugera ku mitima y'abayikurikiranye, ishira imbere imibanire, uburyo ibihe bikomeye bishobora guhindura vyinshi mu rukundo, ndetse n'uburyo amarangamutima ashobora kumara igihe kinini. Iyi nkuru izana agahinda, ariko kandi igashimangira ko urugendo rw'urukundo rusaba kugira ubushake bwo kwiyumvamwo no kumva neza ibibazo bihari. Je mwumva ni Sharifu.